tugaruke muri rap. Bface aheruka gusohora remix yijya umufana wanje ahari yubahwe. Kuba atari barabikurikiye iyo ndirimbo umufana ni diss track aho notamment twumva yataka Dramati, Stilozov. Oya reka ndakureke. Iyo remix par contre ntaho ihuriye niyo y'ubwa mbere yarashize ko abartiste batari bake kuri iyo morceau harimo Sad B, 90, Shani Queen, Double J, Lino G, liste ni ndende. Rero narayumvirije ico nababwira si hatari. Deja imara 10 minutes hein kandi n'amaflow y'abartiste bari kuri iyo morceau c'est pas ouf. Atari 90 comme d'hab yagize akantu keza. The 90 Taginga this shit kurura matwi mva matwi ni muri kitchen nka Osama mukama babwire bikingire muri rongire natenijiye. Sino abandi ngo Double J, Lino G deja sinatahuye ukuntu bari muri iyo projet kuko à la base rap sigwaho. Rero mpejeje kumviriza iyo morceau naciye niyumvira. Buya mu Burundi abonye niwe dufise baserukira rap. Candibuka ko hari iyo generation y'aba jeune batesa bariko baraza kandi bazanye ibintu bishasha baje gukuraho abatama nkuko novuga. Rero nabagiriye aga classement kiwanje yaba upcoming rapper baje batabyoroshe. Donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Alors, nabagiriaga top 7 et sans plus tarder, reka dutangure ubunyen. So, à la 7e place nahashize uwo mu rappeuse yitwa Maisa, wowe aracari mushasha. Ndamumenye vuba, nariko ndascrollinga kuri YouTube, candagwa kuri video yiwe yitwa Ndabagarika. Sindayugurura, nashatse tubirabire hamwe comme ça turabe ivyo ashoboye. Donc, sans plus tarder, let's go. Maisa. Okay. Maisa. All right. Listen to my fucking freestyle. Let's go. Let's go. Let's get it. Igemu na isangwendi toto moya Kingston na ikuyusu na moya. I mean, ngubusu, ubuki, ubusu, hari abana bariko baraba ikiganiro, so behave please. Ninde uguruka hejuru nk'inkono ngo manuri brand yashizeho na mora mora. Ndabana nk'amaji, ndabamena nk'amagi, nica gipeti kirapumengo n'ikisaziga ndubaze na nyogokuru wa warazi. Can't swapper, best swapper, bapere wose ndabakubita amakapakapa, bafise ubwoba ndabahindura amatakata kunyumvise ndorapara kumengo nakurasarasa. Iwacu ndi umugangsta. Okay, arafise flow, arakara mu majambo, arajana ni beat ntatakara, kandi urumva ko no mu majambo yiwe harimo iryo shaka, iyo envie yo kuza kudomina muri game. Number 6 nagize Sas the Great. Alors, uwo sinza kumutebako ndamaze kugira video yose ndiko ndagira reaction ku ndirimbo bari baragize n'aba jama wiwe Red Bull na Chan. Reka tundabacishiririzeko. Look, ivumbi nigishe kubura turashitse. Tegura ibidungo kuko mazarabize. Tuje kubereka ko atana kimwe twahagaritse yavuze ibitamura banone twamumitse. Ibyo ndapa burya nivyiwawe ntibisa. Ibyo mvuga birafise ingwara bikiza. Nizimwe bavuga yuko ugwaye ucusara yumvise ndapa ibizigo ashaka gukara. Damn. Umujama afise flow vraiment iryoshe kumva. Rap iri pose, itiruka, irimwo ama reference kandi wewe ari plus muri rap gospel, donc big shout out. À la 5e place nahashize Dalashi wo muri Block Records. By the way ndiko ndiyumvira kugira video kuri aba jeune bari talentueux et je trouve que bataba promoting abikwiye. Sans plus tarder, reka twumvirize. Deja urumva urwo beat ukuntu rutangura. Nice. Abapetini benshi bashaka amahera and of course baguha amahera. When you first deal ya post deals ya flow beats niyumva ndikobi. Stop injira na coffee. Urabizi ni feminine gig got the blood best of my best to a hood. Couple bad bitches see me. J'aime bien iyo style y'iki gangsta ukuntu flow pins good, you know. Biraryoshe kumviriza iyo style ya rap. Kuri je numva bitanga fraîcheur, nouveauté. Kuma style ya rap dusanzwe tumenyereye kumviriza nga. Du sale. Alors, 4e position nahashize Red Bull, umwami wa ma punchline. Abarapa baumviriza uko tubagoba tubasumba imistari wacu ntaco bahanoba bibidiri man nabitanguye nka joke no sigaye nkora rap nanje bikanira ubwoba I ain't fuck with the zoes but they call me Casanova nkunda songs za Africa that's why mfana nova
Des songs d'Africa, that's why ufana nova. So, turashitse muri Big 3 et en troisième position, ndahashize GQ, uwo mu rappeur ndamumenye vuba et à ce qu'il paraît ngo arakad. C'est un peu produit muri Bantu Boy, aramaze gusohora ama diss track atari make. So let's go, reka turabivyiwe. This bars where you niggas masturbate. Kira njabarapa banyu nyipfurize appetite. Nta nguvu bisaba gukosora abo bapeti. Sindabahusha ndabafise bose muri target ndaza guterura intsinzi namwe muterura imbegeti. Oya sukubasuzugura ntimurapa murasura ntimugire kinyabupfura. Urumva nta bintu vy'imvugo mbabarira amatwi ni direct. Petit kujusara. Nduru nyegera inkoresheje inyundo ndisinga gusumbana Tupac ngira nshire hutuhigo nta numwe asumvya kurapa mu Rwanda no mu Burundi nimutavyemera ngo nta numwe gusumvya kurapa mu Rwanda no mu Burundi uwo mujama afise confident irenze I mean style arayifise nivyo mugabo haracari ibintu byinshi vyo kwamiliyora. Alors en deuxième position nahashize Gladys Iglesias. Sans plus tarder, let's go. Beka wawa yeke beka wawa hagarara kabanga nkwibira wawa hari uwambwiye you feeling lonely wawa nanje ntivyo ndazi uwo bimukiza we wawa usinambia sikukwambia siri de siri ni Yesu hakuna mwingine na Ken uzuvuge ngwiki ngwiku rafiki njo rafiki naguhiki ngwashaki kuona wese aviziri partage mbwa kuri je vraiment uwo mudada aratesa birenze urumva la qualité des paroles kandi kina abantu badatahura nuko kugira rap muri gospel biragoye hari amajambo menshi udashobora gukoresha ko bitemerewe nk'ujya GQ yareka tubwira ibintu byo gusura none wumva byo kundanga reka mbandanye akarimbo kararyoshe sana wonderful daddy laughing Jesus just no muheba yanyicharitsi bugyo kwa dada rafiki wa beta ananideke kama mtoto mdogo mimi ananideke no matter what I do ananideke By the way, this song ni Kesha, produced by Agira. Big shout out Sam, Urumomesh. Et enfin, numéro 1, SBMD Andre. Ari mu ba upcoming rapper nemera cyane. Akongera akaba no mu producer cause arazi gukora n'amabeat. Donc ali super talented. Jewe ndamwita Kendrick Lamar nga mu Burundi. Reka ndabacishizemo iyi ndirimbo basoranye na 90 yitwa umuziki. Let's go. Ziki on the beats. Ngo ngunda guponda ngunda guhonja ngunda gucungagira ngunda kubonga ngunda gutwenga ngunda kujonga ngunda kubarapira ngunda guhonga ngunda kubalansa ngunda gusesa ngunda kubagora ngunda kublaka ngunda gusorora ngunda gutanga ngunda kubabwira inka bakabaga. Oh, this fucking nigga with the jack can't try to compare me. I get them try to compare me. I get them think I'm valid. I get them think I'm very urumva ukuntu atwara flow yiwe kuri yo beat umengo ni Kendrick. Beating to never try to compare me. The magic have to beat in the quality. Big thing, the body my medicine, body the jungle, avoid it. Mama got that when I'm out with umuziki. Baze batambu umuziki, tantina tonto batambu umuziki. Kuzina shari batambu umuziki. Zani binyago chubwira riziki. Inyama tane zibiri, kona gutwaye umugore umbaziki. Zani biyare ronda n'umuziki. When I was shot them tough that I'm elevated. I was always elevated. Brother black eyes crashing, dating hard and dakari. Kokona wagisiga ngokora. Grab past them, heat I'm feeding. Lazy Diary wumva suunda goddamn passing the wumva the bees I give them a cat niko bati ko easy. Shaking it out. What did I tell you man umpetarasara yo ubu rero ngira mwavyone ico rero nico cyari kibuza muri ga remix y'umufana aba rappeur canke rappeuse ba vrai apana ugenda kurondera ba Double J Linoji ngo Shani Queen kubera arabajama rabiyo projet mwa muri ko murakorana muri ika yari yahaba hamuga cigenda kurondera abantu batarapa arabaz kandi hari abapeti batisa babiri abonye nibo tuba dukwiye kuvuga ko baserukiye rap ngaba mu Burundi abajene bari passionné niyo style kandi ubona ko bazi ibyo bari ko barakora rero fuko bihinduka apana ko tuguma tubona aba artiste bavanga ibintu ukabona vuye muri Afrobeat agiye muri R&B avuye muri R&B simbiye muri rap umu artiste umwese agume muri style yiwe aho deja adwa ari ntambwe ikomeye. So guys, that's it for this video. Nizere ko iganiro cabaryohe nimba cabaryohe comme d'habitude murazi cyo mutegezo kugira ni mushire ko like mongere musharinge mbwira mu commentaires uwo muri abo ba rappeurs mwakunze cyane mongere mumbwira nawe mwifuza ko nokorera ko next time. So zerenga je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.